BBC Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza bakunzi ba BBC Gahuzamiryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri wa gatatu tariki ya 28 ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Nyuma yaho umutwe mu 23 mbaza umwaka ufasha umujyi wa Goma, bumwe mu bucuruzi n'urujya n'uruza hagati ya Goma na Rubavu byaragabanutse cyane. Mbere yo kwifata umujyi wa Goma ubucuruzi bwari bwiza, harimo abantu bari batarahunga, ikindi imodoka zabashabira mu bice byose bya Congo, ibice rero byagiye n'ingabo za Congo ntago mata yacu akigeramo. Ibyo byose rero niyo byadukubise hasi muri iyi minsi. Naho mu Rwanda ikibazo kibura n'ihenda ry'ibyo by'amatungo cyahagurukije abasenateri. Kubatumiza bino biryo hanze babasonera imisoro, kubabikorera hano mu gihugu bafite ntunganire, ariko ukibaza impamvu nyine ibi biryo bihenda. Mu kiganiro cy'abagore turajya muri Uganda tubagezeho inkuru y'ishyirahamwe rifasha imfubyi n'abapfakazi b'impunzi baturuka mu Burundi. Mu mikino Champions League igeze ahakomeye, ntucikwe kumenya amakipe akomeye ashobora kubura itike yo gukomeza mu gice gikurikiraho. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Yihundemondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chance Habimana waduteguriye amakuru agezweho. Perezida Trump yavuze ko umwanya uri kurahera n'ubutegetsi bwa Iran kugira ngo baganire ku masezerano. Yavuze ko nibatabikora igitero gikurikira azokora kizoba kiri cyane kurusha ibitero byabaye mu kwezi kwa gatandatu guheze. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Iran yari yabanje kuvuga ko ataco yavuganye na kimwe na leta zunze ubumwe za Amerika mu minsi heze, kandi ko atigeze asaba ibiganiro. Ni inkuru ya Sebastian Asha mwumva mu ijwi rya Gerdas Yihundemondo. Mwigabisha ryavuga ku bategetsi ba Iran, Perezida Trump akoresha ingereranyo ishingiye ku gikorwa ca vuba cyo muri Venezuela igihe perezida w'ico gihugu Nicolas Maduro yafatwa. Abicishije ku rubuga rwiwe Truth Social, Trump yatangaje ko ibirwanisho byinshi biriko vyerekeza kuri Iran, agashimangira ko mu majambo yiwe vyiteguriye kwatsa umuriro buno nyene atakinya nkuko vyagenze kuri Venezuela. Haracindwa izibiri, Iran ikoresheje inguvu zidasanzwe mu guhasha abari mu myiyerekano, aho yisha abantu baharuga mu bihumbi. Imbere yaha, umushikiranganje w'imigenderanire wa Iran yavuze ko atabiganiro bishoboka, Amerika ikoresheje iterabwoba. Abandi bakuru babiri b'ibihugu vya Burayi bongeye gusaba ko uwo mugabane wo kongereza inguvu zawo za gisirikare kugira ugabanye kwizigira cyane leta zunze ubumwe za Amerika. Umushikiranganje wa mbere wa Denmark, Mette Frederiksen, yavuze ko umugambi bafise wo kongereza amahera ashigwa mu gisirikare gushika mu 2035 ugenda buhoro cyane. Ujejwe imigenderanire mu ishirahamwe rya Buraya Kaja Kallas yavuze ko imigenderanire na Amerika yahungabanye cyane mu ndwi ziheze, yongera ko atagihugu na kimwe gikomeye ku isi cigeze gishira ubuzima bwacu mu mwe y'abandi hanyuma kirarokoka. Iyi ni BBC. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer ari Beijing mu rugendo rw'yo rwa mbere mu Bushinwa kuva mu 2018, mu gihe ashimangira ko hakenewe kuba maso kubijanye n'ibibazo by'umutekano. Starmer avuga ko Ubwongereza budashobora kwirengagiza amahirwe atangwa n'ubutunzi bwa kabiri bukomeye ku isi. Ni mu nyungu z'igihugu cacu gukorana n'Ubushinwa, n'ubwa kabiri mu butunzi bukomeye ku isi. Ufatiye hamwe Hong Kong n'Ubushinwa n'abagatatu bakomeye mu bo tugirana ubucuruzi. Hari amahirwe menshi yo gufata mu bisata bitandukanye. Ariko Keir Starmer anegurwa n'abatavuga rumwe na leta baba conservative ko yegereye cyane igihugu bavuga ko kidashobora kwizegwa. Abategetsi bose bagize komite nshingwabikorwa y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Malezi FAM batanze imihoho inyuma y'amatata akomeye yerekeye abakinyi b'abanyamahanga bakiniye igihugu ataburenganzira. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryagiriza FAM kuba ryarahinduye impapuro z'ubwene gihugu kugira ngo abakinyi ndwi bavukiye hanze y'igihugu bashobore gukinira Malezi. Abo bakinyi barashiriwe amande bongera baba barahagarikwa ivy'agatekanyo. Ariko iyo ngingo yabayirabangira bisabwe na sentare mpuzamakungu ijeje amatati ya sport. Ivyavuye muri urwo rubanza bizomenyekana mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Latifa. Chance urakoze cyane.
Ayo makuru yatangiye ku buryo burambuye hashize umwaka umutwe mu 2023 ufasha umujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo byagize impinduka zikomeye ku bucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'uwo mujyi n'uwa Rubavu mu Rwanda. Amasaha yo gufunga no gufungura imipaka yariyongereye cyane kuruta uko byari bimeze mbere. Ibyahinduye cyane ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abatuye iyo mijyi. Mugenzi wacu Yves Bucyane dutegura inkuru ku buryo burambuye. uko amata akonje aca muri eshangeri hano. Jean Paul Ngenzi akora ubucuruzi bw'amata mu mujyi wa Goma ayavanye mu ruganda rwe mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda. Ni ubucuruzi amazemo imyaka irenga 20, ariko kuva umutwe wa M23 ufasha umujyi wa Goma hashize umwaka ngo ubucuruzi bwe bwaraguye. Mbere yuko ifata umujyi wa Goma ubucuruzi bwari bwiza kuko urumva harimo abantu bari batarahunga, ikindi imodoka zabashagira mu bice byose bya Congo ko hari igice M23 ifite n'ibindi bice bikirimo ingabo za Congo. Ibice rero byagiye n'ingabo za Congo ntago amata yacu akigeramo. Aho M23 ihagereye aborozi baza Masisi uyu munsi wari nawe kuzana amata muri Goma, ugasanga igiciro cy'aborozi baho n'igiciro tuba twafatiyeho n'imisoro tuba twatanze tukagira amata yacu ahenze pa raporo yavuye aho ngaho. So ibyo byose rero niyo byadukubise hasi muri iyi minsi. Kubigaragarira amaso ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyane cyane ubucuruzi bwitwa ko buciriritse bwariyongereye haba ku banyarwanda bambuka bajya gucururiza mu mujyi wa Goma ndetse n'abanyekongo baza kurangura mu mujyi wa Rubavu. Uyu ni Jeannette Mulinda sanze mu isoko rya Rubavu. Nalangula lenga Naje mu Rwanda kurangura imboga zitandukanye, dodo, amashu, karoti n'izindi nkazambutsa umupaka. Hano niho binyorohera kurenza kujya Minova, Masisi cyangwa Kibumba kuko ntibinsabe ikiguzi cy'ubwikorezi. Gusa kugurisha muri Kongo muri iki gihe ntibyoroshye, nta mafaranga menshi ahari. Aha niho dufite ikibazo. Banki ntizikora, mbese amafaranga ntagerekanwa hagati y'abaturage nk'uko byari bimeze imbere. Atuone mouvement ya franca vraiment vile kwana circuler ay circuler tena. Izo ngorane zivugwa mu mujyi wa Goma ariko ngo ntizica intege abacuruzi bo mu Rwanda bishimiye uko umutekano uhagaze mu mujyi wa Goma ndetse no kwiyongera kw'amasaha yo gufunga no gufungura imipaka kuruta uko byari bimeze umutwe wa M23 utarafata Goma. Mbarushimana Ange akuriye abacuruzi kazi bo mu mujyi wa Rubavu bacururiza mu mujyi wa Goma. M23 yafata hano Goma twari dufite ingorane. Hari abacuruzi bacu bamukagera hakurya bakamburwa, hari abacuruzi bagiragayo ntibacuruze bafite umutekano. Urabona ko umutegarugori cyangwa umugore agiye bagiye gucuruza akeneye n'umutekano kugira ngo ataha amahoro. Ariko muri iki gihe nta murongo kiba hari ngo turakererewe. Tusigaye twambuka neza ukagenda ukagera mu masoko yose ugacuruza ugatana n'imogamizi zihari. Tugacuruza utuntu dukeya ariko abana ntibaburare. Make meza afite amahoro ntacyo dutwaye. Ikigo cy'u Rwanda kibarurisha mibare gitangaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibarurwa mu bihugu biri ku isonga mu byo u Rwanda rwoherezamo ibicuruzwa byinshi birimo ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, iby'ubwubatsi n'ibicuruzwa bitumizwa bikanyuzwa mu Rwanda mbere yuko byoherezwa muri Congo. Nkuko bitangazwa n'icyo kigo umwaka ushize ibyo u Rwanda rwohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byarabarirwaga agaciro ka miliyoni zirenze 62 z'amadolari. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Rubavu. Mu Rwanda aborozi barataka ibura n'ihenda ry'ibiryo bigaburirwa amatungo ni mu gihe leta yategetse ko amatungo yose yororerwa mu biraro bikaba ngombwa ko aborozi bagura ibiryo bikorwa n'inganda byo kunganira ubwatsi bahinga. Abatari bake bavuga ko bahura n'igihombo gikabije kubera ko ibiciro by'ibiribwa biruta cyane umusaruro utangwa n'aya matungo. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Abantu batira amateke zagenda hagati geracira muri bintu bizamuka bishisha. Ndi mu murenge wa Nyarusange w'akarere ka Muhanga, n'agace k'imisozi ihanamye ugana mu ntara y'Uburengerazuba. Nasuye umworozi Jean Baptiste Gataka. Uyu mugabo avuga ko yashyize imbaraga mu bworozi bwiganjemo inka kuko azikunda, ariko ngo yaranategejemo inyungu uretse ko agenda ahura n'ibimuca intege atateganyaga mbere. Ibiryo bigaburirwa amatungo bike kandi bihenze niyo mbogamizi yibanze. Nka buranda mbere yaguraga 100. None uburande igeze kuri 150 na 400. Wabandi n'ukwezi kugenda tugabura n'icyo jakabye gasanga iki cyaro bahanga.
uyu mugabo wari ufite inka nyinshi ngo yahisemo kuzigabanya asigarana enye gusa kuko yasangaga ibyo azigaburira biruta cyane umusaruro abona. Kuba asigaranye izi nkeya ntibivuze ko ikibazo cyarangiye, n'ubu biracyamugoye. Shaka uburyo nahera ubwatsi ubwo bwahano bwo hasi busanzwe dufite aho bugiye buri, tugakoresha n'imbingo wayibonye hariya naruhinga nkatabira ubwo nkabona uburyo bwo kubona ubwatsi bwo kuziha. Bena nka nimugoroba umuntu afite amazi mu rugo ashyira mu kibasi kinini ashyiramo nk'ibiro 3 bya buranda. Ibiro 3 bya buranda iyo bisigaza n'itanu ni mu 1,100. Amafaranga menshi nayo buri kuyabaza buri munsi buri munsi. Niyo usabworozi bihenze ko ikibazo cy'ibura ry'ibiryo. Aha ni mu biraro byororerwamo inka kwa Barinabe Kalisa watuye mu murenge w'Umushishiro, nawe ngo bangamiwe n'ibiciro bihambaye by'ibiryo bigaburirwa amatungo, byatumye afata icyemezo gikomeye cyo kwibanda ku nka kuko zo ashobora nibura kuzibonera ubundi buryo bwo kuzigaburira. Ni mu gihe gahunda ya leta ku bworozi bw'inka ari uko hakoreshwa ibiryo byinshi bituruka mu nganda kuko bizwiho kongera cyane umusaruro w'amata. Buri nka upfa kuyiha ibyatsi, ariko sinyoboye yuko hari inyongera mu kamo ziyanye nyine n'ibiryo biva mu nganda. Nk'ubu baravuga n'urugero bati ikiro kimwe cy'ibiryo by'amatungo cyongeraho litiro 2. Noneho rero wabareme membari ugasanga n'ukigura kirakugira buryo bagaza amafaranga 800 kandi litiro 2 uzisubiza ku isoko ku mafaranga 600. None urumva rero nta kintu waba ukurikiranyemo. Ubwo inka yawe nyine ikemera ikabaho mu mukeno, ari uburyo kibwo kubona ko uramutse ubigiyemo waba uri mu gihombo. Urumva ko kibaye kiri ku giciro cyiza bya biryo by'amatungo nabyo umuntu yabikoresha. Ikibazo cy'ibiribwa by'amatungo kiravugwa hose mu gihugu kandi ntabwo ari ku nka gusa. Ibi byatumye abasenateri bagihagurukira uku kwezi kose bakaba bagiye kukumara bazenguruka igihugu bumva ibibazo by'aborozi. Uyu ni senateri Arihutirwa Mukabaramba kuri televiziyo y'igihugu ubwo yari mu ntara y'Amajyepfo, nawe atangazwa n'ihenda rikabije ry'ibi biryo by'amatungo. Kubatumiza bino biryo hanze kuko babasonera imisoro, ndetse kubabikorera hano mu gihugu bafite nkunganire, ariko ukibaza impamvu nyine ibi biryo bihenda. Muri rusange aborozi bavuga ko ikibazo cy'ibiribwa by'amatungo kizakomeza kubaho mu gihe cyose hataraboneka umusaruro w'ubuhinzi uhagije abantu, dore ko byinshi mu bikorwamo ibiryo by'amatungo bikomoka ku binyampeke kandi ibi binyampeke bikaba biza ku isonga ry'ifunguro ry'abantu. Ubwo aherutse imbere y'inteko ishinga amategeko, minisitiri ushinzwe ubworozi Teresfonda Bamenye yemeye ko ikibazo cy'ibiribwa by'amatungo gihangayikishije. Avuga ko ari gukorwa ibishoboka byose ngo inganda zibone ibyo ziheraho zikora ibiryo by'amatungo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu ntara y'Amajyepfo. BBC Gahuzamiryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Dukomeje n'aya makuru y'icyamamare kuri YouTube. Aisha Speed yagiye guhabwa passport y'igihugu cya Ghana, kikaba ari kimwe mu bihugu 20 umusore w'umunyamerika yagezemo atambutsa ibiganiro byo mu buryo bw'ako kanya kuri YouTube bizwi nka live streaming, bikamugira rero icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Aisha Speed avuga ko yasanze inkomoko ya nyina ikomoka muri Ghana. Ni inkuru ya Primendi ku Magenge. Aisha Speed yarangirije urugendo rwiwe muri Namibia ejo kwa kabiri avuye muri Ghana kuwa mbere, inyuma yo kugendera ibihugu byose hamwe 20 byo muri Afrika harimwo u Rwanda, Kenya na Ethiopia. Cyo kimwe no muri Ghana aho yaciye hose abantu bagumye batangarira uwo musore w'imyaka 21, ubundi izina ryiwe ry'ukuri ari Darren Jason Watkins Jr. Aisha Speed yavuze ko yafashe ingingo yo kuzunguruka Afrika aremesha ibiganiro by'ikibiriraho kugira yereke isi uko Afrika isa. Ni mu gihe haheze imyaka myinshi Afrika yerekanwa ku isi mw'isura y'ubukene n'abantu bameze nabi. Ivyo Aisha Speed yiyemeje guhindura. Aisha Speed wafise abantu barenga 49,000 biyandikishije ahacisha ibiganiro vyiwe kuri YouTube. Inyuma y'urwo rugendo yavuze yuko rwabaye igitangaza. Muri Ghana ho hari carenze ko kuko yavuze ko amamuko ya nyina ari muri ico gihugu. Yavuze ko ashaka kuhagura inzu. Abategetsi b'ico gihugu nabo baciye bamwemerera kumuha igitabo c'inzira c'ico gihugu, bisigura yuko azobaronse ubwene gihugu bwacu. Abaye wundi yiyongeye ku vyamamare by'abanyamerika bamaze guhabwa ubwene gihugu na Ghana. Abandi bari bamaze kubuhabwa ni nk'umuririmbyi Stevie Wonder, abakinyi b'ikiganiro cyo kuri televiziyo Yandi na Madisis Harris, n'abandi nka Dr. Umar Johnson.
iwabo abirabura b'abanyamerika nabo baratangaye no kubona urukundo rudasanzwe n'icubahiro uyu mwene wabo yakiranywe muri Afrika. Dukomeje mu Burundi ku nshuro ya mbere mu myaka 20 iheze umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD warahaye urongoye ikiringo ca kabiri muri ayo mabanga. Arihutirwa kuri yo yemejwe kubandanya ari umunyamabanga mukuru mu ikoraniro ryo umugambwe ryabaye kwa Mungu uheze Igitega. Mugenzi wacu Gisele Berwa yavuganye n'umuhinga mu kwiheza vya politike Zenon Ndayisenga hamusobanurira uko inkurikizi abona zishobora kuva muri uko kongerwa ikiringo kwa Ndikuriyo. Nkuko mwagiye murabibona cyangwa nkuko mukunda kubibona akenshi uko bimeze mu migambwe iri ku isi umukuru w'umugambwe canke secrétaire général w'umugambwe niwe abafise amahirwe yo kwitoza no gutwara igihugu. Kumwongera rero ntabwo twovuga ko ari ikintu catangaje benshi kuko hari abatari batanguye kubibona batangura kubinugwanugwa kuko biravye Sylvain Ndikuriyo gusa kuko n'umukuru w'inama nshingamateka yagumye ari très honorable Gerard Ndabirabe hagati aho na nyene iteka Gervendera ko buca burya uri kurabiraba ntabwo bovuga ngo bamujanye kure yagumye hafi yavuye kuba premier ministre aza gutwara inama nkenguzamateka. Harabavuga ko haba hari imigwi itandukanye muri iryo shyaka kandi ko yose hanze amaso cyane amatora ateganyijwe mu mwaka utaha y'umukuru w'igihugu bivugaho iki? Erega mu bisanzwe akenshi iyo muri umugambwe umwe iyo mufuse opposition haca havuka opposition hagati yanyu. Urabona mu Burundi ubu hagarutse intwaro y'umugambwe umwe nkuko twabibona kera hari intwaro y'umugambwe umwe iprona. Donc le fait rero yuko hari umugambwe umwe iyindi migambwe yose ubona basa nkuko atanga uvifise bica bituma haca havuka opposition mu uwo mugambwe nyene. Hariho ivyo umuntu atoshashikiriza ngaha mugabo biragaragara yuko Reverien Ndikuriyo arafise umugwi wiwe kandi ukomeye cyane ushigikiwe wanashaka nabo twokwita ugwarukwa rw'imbonera kure ego hanyuma ukaca usanga hariho n'abandi bategetsi na cyane cyane abo mu gisirikare bamushigikiye no ku ruhande kandi rw'umukuru w'igihugu hariho nawe nyene bamushigikiye gusa vyogorana kugira ngo umuntu avuga amazina ariko tubihaye umwanya muzobibona hariho ibizoshika abantu bigabure na cyane cyane mu mwaka uza niho bizoboneka cyane hageze gutora umukuru w'igihugu bizogorana cyane. Itegeko ry'umugambwe rivuga riti imanda imwe no kuvuga ni imyaka 7 donc aho ni hagati mu mugambwe. Hanyuma itegeko ry'igihugu naryo constitution rivuga ati umukuru w'igihugu arashobora gutwara ibiringo 2 no kuvuga icyambere akongera kiyongeza. Aho rero burya niho hari ikibazo gikomeye cyane ninde azoca yitoza ko umukuru w'igihugu ni Reverien Ndikuriyo canke n'umukuru w'igihugu ubwawe mu gihe umukuru w'igihugu yobandanya manda Reverien Ndikuriyo izocirangira mu 2031 hasigaye imyaka 4 ngo umukuru w'igihugu amare ikiringo ciwe. Muri ico gihe bizogorana kuko bizosaba ko batora uwundi muntu atwara umugambwe atari Reverien Ndikuriyo kandi Reverien Ndikuriyo azoba yarubatse izina mu mugambwe kuko azoba amaze imyaka 10 atwara umugambwe. Ico gihe uzosanga izina ryiwe ari ryo rizwi gusumba n'umugambwe CNDD-FDD. Kiretse inzira nizibiri mo kimwe Reverien Ndikuriyo ahebeye umukuru w'igihugu akabandanya nawe akaguma atwara umugambwe hanyuma bakumvikana yuko muri 2034 ari wazokurikira. Uwo yari Zenon Ndayisenga umusesenguzi mu bya politiki akaba n'umwarimu muri kaminuza ya West. Siriyaji ndabona ku mbuga nkoranyambaga zacu abadukurikiye bakomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye. Ego Latifa urakoze ku mbuga zacu rero hanini abantu banditse ku nkuru yerekeye abaganga bo muri igihugu ca Ethiopia abaganga bashoboye gusubiza ko inzanyi y'umwana w'umuhungu yari yici wenyene aho rero mu gihugu cya Ethiopia niyo nkuru iri kwibavugwa cyane ariko ku mbuga zacu rero abantu benshi bagomye bibaza cyane abo mu rurimi rw'ikinyarwanda bavuga rw'ikinyarwanda bagomye bibaza inzanyi n'iki we urayizi ngira ni igihimba cy'irondoko c'umugabo nico nyine urabivuze rero ngaha benshi bashimagije abo baganga nk'ubu yavuze ati bakoze n'ukuri ariko agaca baza ati none imirimo yahora iko rizobandanya
hanyuma wundi yitwa Jean Marie Hakizimana yavuze ati bakoze akazi gakomeye. Abandi banditse ku nkuru zacu nabanditse cyane ku isoko nkuru ya Bujumbura, abategetsi bundi bahetse kuvuga yuko igiye gusubira kubakwa. Witwa Leonard Damas yavuze ati ndakurahe nta soko ya Bujumbura igiye kubakwa mwino myaka, nabo barabizi kurya no gusamaza abantu kugira ntibate icizere kuri leta. Ariko witwa Masumbuko Olivier wavuga ati tubyizere birashoboka ubirabye. Hanyuma iyi ni nkuru banditse ko niyerekeye Trump yarungitse ubwato hariya muri Iran, nk'uwitwa Niyiturinda Profete yavuze ati Trump buriya hiriya ntambara haramutse harimwo umwana we ntiyoyibandanye. Reka rero turangirize ngaha, mubandanye mukurikira ku rubuga rwacu kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook na X, naho mudukurikirane kuri BBC Gahuza. Urakoze cyane Siriak. Tuvuye mu bitekerezo byari byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Iyo ni umwanya w'imikino tugiye kugezwa na mugenzi wacu Yves Bucyana waduteguriye avugwa ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwereweho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere muri Champions League, muri iri joro hateganyijwe imikino ya nyuma igaragaza amakipe azahita yinjira muri kimwe cya 16 bidasabye kongera gukina gukuranwamo. Reka twibande ku makipe yo mu Bwongereza. Ubwongereza bufitemo amakipe 6 yose. Arsenal gutsindwa cyangwa se kunganya ku kibuga cyayo imbere ya Kairat byanze bikunze iraba iri mu makipe 8 ya mbere. Arsenal niyo kipe yonyine yatsinze imikino yayo yose. Kudatsindwa kwayo muri iri joro yayobora izindi, gusa Bayern Munich ishobora kuyicaho mu gihe yatsinda PSV Eindhoven, Gunners igatakaza. Liverpool iri ku mwanya wa 4 n'amanota 15, irarangiza mu myanya 8 ya mbere niramuka itsinze Karabakh ku kibuga cya Anfield. Kunganya bishobora kuba bihagije bitewe n'uburyo andi makipe ari butsindane. Ikipe ya Tottenham iri ku mwanya wa 5 n'amanota 18, irahita ikomeza niramuka itsinze Frankfurt. Nanone kunganya bishobora kuba bihagije bitewe nuko andi makipe 8 ari inyuma afite amanota 13 ari bwitware. Ikipe ya Newcastle bakunze kwita Magpies iri ku mwanya wa 7 n'amanota 13, iracakirana na Paris Saint-Germain iri ku mwanya wa 6 nayo ifite amanota 13. N'umukino ushobora kuba ari uwo gusabwa gutsinda. Kunganya ku kibuga cya Parc des Princes nabwo byatanga icyizere cyo gukomeza ku makipe yombi, ariko kuba bombi bafite ikinyuranyo cy'ibitego byinshi ugeranyije n'andi makipe 6 yose afite amanota 13, byashoboka ko amakipe yombi byayafasha. Ahandi ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 8 n'amanota 13, intsinzi kuri Napoli yatuma ihita ibona itike ya 1/8 kubera ikinyuranyo cy'ibitego byinshi. Ni mu gihe Napoli yo ikeneye intsinzi uko byagenda kose kugira ngo ikomeze. Indi kipe yo mu Bwongereza ni Manchester City, ikipe yatwaye igikombe cya Champions League muri 2023, nayo ifite amanota 13 ariko iri ku mwanya wa 11 ikagira ikinyuranyo cy'ibitego byinshi. Intsinzi ikomeye mu mukino yihuza na Galatasaray mu rugo ishobora gutuma ibasha gukomeza, ariko kujya mu makipe 8 ya mbere bishobora guterwa nuko indi mikino iri bugende. Soreze mu mukino wa tennis mu irushanwa rya Australian Open ya Nick Sina ufite igikombe cy'iri rushanwa yatsinze Ben Shelton uri ku mwanya wa 8 ku isi 7-3 ku busa z'amanota 6-3, 6-4 na 6-4, abona itike ya kimwe cya kabiri aho azahura na Novak Djokovic we wasezereye Lorenzo Musetti wivanye mu irushanwa kubera imvune, nubwo yari amaze gutsinda Djokovic 7-2 ku busa. Ayo niyo y'imikino nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves arakoze cyane. Uyu ni umwanya wo kumva ibizabikuye mu kinamico runana cyo ku munsi w'ejo.
mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye. Ariko ubonye imisozi yose rwose twirukanse uko ingana. Ikibabaje nuko tutigeze tunababona. Ariko abareba bavuna muheto koko bakoreye hehe uyu munsi. Ahantu hose bakorera amasiporo muri uyu muhanda wa Nyarurembo ko twahazengurutse ntitubaboneye hagiye he. Ni 12:45 kuri BBC. Mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri uyu mugoroba ishyirahamwe rifasha imfubyi n'abapfakazi b'impunzi baturuka mu Burundi rivuga ko rifasha izi mpunzi gukorera imirimo itandukanye izibeshaho zo n'imiryango yabo. Umugenzi wacu Siriya Kemuhawe nayo yakiduteguriwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabira hamwe ingene ishyirahamwe Right for All rifasha abapfakazi n'abandi bagore b'abarundi bafise ibibazo bahungiye mu gihugu cya Uganda. Uretse kubaha imfashanyo zitandukanye barabafasha gutunganya imigambi no kubigishiriza abana. Ariko none babatora bisunze iki? Jean Ndashimiye ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Right for All. Harimwo bamwe bari bafise nihahamuka kubera ibyo bari bahuye mu Burundi baje bahunze ibintu bitandukanye, harabafashe ku nguvu, harabahohotewe ku buryo na buriya, baje bavuye mu busho, hari abaje biciwe ababo, baje bafite gahinda kenshi. Rero turabumviriza hanyuma tukabaremesha, tukabayagisha, tukabigisha kwiyakira. Hama iruhande y'ivyo kubera naho yagisha umuntu afite kigoye mu nda ntaco bimufasha kaniniya, twaciye tondera ingene twabafashe no mu bijanye n'uburyo mu kugisha abo bana kubera gitaho gahinda kuko yahohotewe, akongera kandi akagira gahinda kuko umwana we yicaye muhira, bica ibintu biremereye cyane. Rero twaciye turaba ingene twabafasha kubarihira amashuri y'abana, tukabafasha kandi nabo gukora imigambi mito mito yo kwibeshaho, kurima, korora no kudandaza. Iyo migambi yose mubafasha ubu imaze gushika kuki? Imigambi twabafashije ibyo byo kwibeshaho cyane byaragoranye kubera bari bashasha mu gihugu, usanga bigoye kumenyera ingene ukora udandaza mu gihugu atari gwawe, byarabagoye. Ariko nitwahevye tuguma turondeza ingene tworonka ubundi buryo kugira ngo dusure tubafashe bavyuke bashobore gukora ikintu cyo bafasha kwibeshaho. Ariko nk'icyo cyo kugisha abana cyashitse kwihangiro rikomeye kuko abana twarabigishije, n'ubu turabandanya, harabahejeje amashure, hariho n'abari mu universite, n'ubu tubafasha mu bijanye n'indero, bimeze neza nta kibazo. Umuntu yobabaza mwe mwishirahamwe ryanyu mwovuga yuko gushika mumaze gukora ico mwiyemeje nko ku rugero runganike? Novuga nti turamaze gushika nko kuri 60% kubera nk'igisata c'indero, novuga nti bimeze neza, abo twemeye gufasha bose turacabafise. Mu miryango imaze gufashwa na Right for All harimwo uwa Clarisse Nizigimana kuva mu bihumbi 2017 niryo ryigisha abana biwe. Kugeza ubu bariko baramfasha kwigisha abana. Uwa mbere aracari karigageze muri universite, ariko hariho n'abandi batatu bari nyuma yiwe, abo bose bafashwa na Right for All. Bamaze imyaka ingahe babafasha? Uwo wa mbere batanguye mu bihumbi 2017, ariko batoyi biwe bari bamaze imyaka 2 n'igice babafasha. Umuvyeyi yadashoboye kwigisha umwana wiwe, hanyuma akaronka umuntu amufata mu mugongo, birafasha cyane. Yego, kandi bituma umuntu agira ivyizigiro. Nkawe byagufashije iki muri rusange, byatumye wumva umeze gute muri rusange? Mu bisanzwe jewe ico gihe tumenyana niyo shira hamwe, umutware wanje yarahejeje gukora impanuka, bidakunda ko ava mu nzu, kandi byari bikenewe yuko ndamushigikira mu bijanye n'ubuvuzi, ariko kandi je nta kazi nari mfise. Hanyuma rero abana ntibari gushobora kwiga ataburyo mfise. Iryo shira hamwe Right for All yaradufashije kwigisha abana. Ariko kubera imfashanyo z'abagira neza zigenda zigabanuka, Clarisse Nizigimana avuga ko aherutse kuronka ubutumwa bumenyesha ko Right for All itagishoboye kumufasha. Atera kamo abahora bafasha iryo shira hamwe kubandanya ngo kuko bifise akamaro kanini ku bana. Nashaka ngo ngireho ntera nakamo abo bantu bahora bashigikira iyo shira hamwe Right for All yuko batodende bukigwa, ahubwo ko babandanya babafata mu mugongo,
kubera igikorwa bakora ni igikorwa nukuri kizana iterambere cyane cyane abo bana baba bari bantaho nikora hanyuma bigatuma nabo batera imbere nabo bakiga nk'abandi bana. Ikiganiro c'abakenzi cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho ubutaha mwari kumwe na Siriake Muhabanaye. Naha dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis aya makuru yarahagarariwe na Gildas Yundemondo.